nari mu mbere mu bamuremesha ko azobibandaye ibyo akora wewe yaguma ambwira ngo azogaruka ambwira tuzosubirana nta kibazo none nguyu namubazaniye ibi ni navyo jewe nsanzwe ndi umuririmbyi ndirimba indirimbo zihimbaza Imana kenshi indirimbo zanje nazikorera muri Tanzania no muri Kenya kubera ikirundi cyarangora ariko ndakizi ngira muravyumva ko niko ndanakivuga mu naho nashimye kuza ngaha mu Burundi wacu kubera baravuga ngo ndakunze iby'iwanyu nta wundi azobikunda uretse tugomba dukorera ngaha mu Burundi kugira ngo natwe tujane iby'i Burundi iyo dusabye indaro imikindi naco nko babivuze nashimye cyo ndakunda Burundi cyane gose kandi keshi nzora nisanga ngaha kandi ivyo nabisabye Imana kuva kera kuva nkishitse mu 2008 naravuze Mana jewe ndaje ngaha ntazi Burundi ndasavye uzompigiye nanje nje kuba mu Burundi kubera mama papa baravuga ko haryoshe cyane noneho nabibonye arakayaga keza ndishimye nisho gituma nashimye no kuzana ibintu ngaha akazi sanzwe nkora hariya ndagakorere ngaha hama ndibaza muzoshigikira kandi ntibagiye gushimira abamenyesha makuru mwanyakiranye urukundo ntabwo mwari munzi mugabo mwarakoze cyane kandi nanje ndazi yuko tuzobandanya dukorana nk'uko Imana ibahezagira amen murakoze amen twaje gukora ibikorwa by'Imana naje nkuko sanzwe ndi umuririmbyi twaje gukora indirimbo ngaha twaje gukora amasinema ajeje gutangaza iby'Imana ngaha karacari gato ndiko ndagerageza ndabe yuko bivanye yuko ngahara abantu kandi baba bagomba kubona ibyiza narose amakomantere menshi ku kibuga cha Facebook bambwira tuzanira ibi bintu nanje yo nashimye kubizana ngaha abarundi nabo babikoresha nibiki ni ibintu bijanye na decoration turakora decoration muri salle amakanzu ya mariage turambika abageni kandi no mu mutwe abageni tuzobakora maquillage umugeni kugira ngo agenda meremeta n'umugeni wa Yesu azogenda meremeta misike navyo ndabasabye muze mushigikire ndi ngaha na beshinzi nimwe bwe muzoshigikira burakoze turakura ariko sapo kumbure Nova aheje kuvuga ubuzima ntibwabaye bwiza ariko bifatanije no gusenga Imana nagiye Imana uko byose maze igihugu ngeze muri Amerika inyuma y'amezi mama wanje yaciye apfa babaho batagira se batagira ikibakurikirana bitangura gukomera muri jewe bikomeye muri jewe naragerageje kwitaho batoyi banje ariko candibuka imbega none iyo bajewe ntarinda hari ubu baba bagiye he maze kuvyiyumvira uko ndavuga nti Imana urashoboza mu gihugu canje hariho imfuvyi naho zoba ari zibiri canke zitatu nzogira ico ndabamariye mu gihe nkiri kwisi iyo niyo nzozi yaciye inzamwo ndavuga nti Imana kuririmba no ririmba gusenga nose nkabwira amafilimi byose no bikora ariko iki kintu mbonye uzokifashe Mana sinzira ariyo bizoca ariko bifatikanije no kunsengera n'imigisha yanyu imbere ni hetse mwe byese ahugisha kare mwavuze yuko mugisha kari ayo matangazo muri bacana kugira ngo mushobore kugabanya none hariya nta masize hari kugira ngo musubire hariya nta maglize hari kugira ngo mukorere hariya nyere mutarinze kugira twakumva wararira cyane ugeze hariya ugenda mu ishyamba utazi ugaca igiti utazi jiranje nariye akamenya ati igiti ninagica kiraza kugira ico kimariye niyumvira iwacu kuko niho narinzi ego kanye ariko tukurikiranye neza turavye ikiringwa hano i Bujumbura n'ukwezi banga
ari nako muri kwezi hamaze kuvamwe iminsi itari mike ariko twashaka kumenya uri umuririmbyi wanashaka unukiye usazuki na Mareresi eka no kuvuga ubutumwa ariko turavyigiye gisigaye ni gito cyane mbega ivyo wateguye ubona bizokunda gukora album wanashaka ni Mareresi bimeze gute vyayo eko igihe ni gito mugabo ico nyene ndiko ndagikoresha neza cyane kuko kugeza no mwanya indirimbo ama audio ndiko ndayarangiza ego ama video nayo natanguye kuyakora ego uravye ivy'ikirere ingene bigenda mbega umwanya watunganije uturinira ko ama video nashaka no kujya muri studio gukora ama audio ubona bigenda nkuko wabiteguye canke barimwo agahaze nta kibazo na kimwe kirimwo biriko bigenda neza mbere biko bigenda neza cyane birengeye nuko navyibaza ego niwamara kuva ngaha ugasubira hariya nyabona uzogaruka ino ryari mana yanje ici imana izoshaka nubwo hazohera ukwezi kumigaca interura yo mana yanje nzoshima muri kwezi ufise indirimbo zingahe umaze gukora indirimbo zingahe muri izi semaine umaze gusoma indirimbo nateguye indirimbo 10 uno mwanya maze gukora amawudiyo ashika 6 ego Nje kwibutsa ni yahe indirimbo waherukirako ifise amasanamu hamwe izo ciza vuba ni yahe mperukira ku indirimbo yitwa Gumana nanje hanyuma iyindi iri kwiraza mbere na video yayo mukanya mushobora kuyibona ningo nitwamara kwambuka Yorodani ego ndase mwisha mwebwe ndase none Gumana nanje kuko musukuze mwega mugomba gutrisha nanje navyanse Rababurije ntusigende umwe nta wundi nizi giyeyo ntabara. Okay, muri izo ndirimbo 10 hariyo indirimbo za mbere wari ufise waratwereka umutware wawe uko muri kumwe mbega muri izo video azogaragara muri iyo film azogaragara canke ni wowe gusa na Joshua kubera nawe ari umuririmbyi turacabijenga gatoya kuko urumva ategerezwa ko saba collabo ampe mbone urumva azogaragara nivyo na Joshua azogaragara eka nabandi dusanzwe dukorana umurimo w'Imana kuko iki ni igikorwa c'Imana dutegerezwa kuraba abadushigikira abadufata mu mugongo ko ndi umwe ntavyo noshobora. Okay, iyo ndirimbo wejeje kutubwira ko mu kanya gusa tuja kwibona ni Kantike muri ufise Kantike zingahe canke izo wakompoje wowe uzinga. Okay, hanyuma amakantike zirimwo kuko benshi bakomeje kuzinsaba bati kami turagusavye izo ndirimbo ntuzihagarike zisa n'izibagiranye rero turakwinginze uziririmbe kuko izo na kompoje zirimwo nyinshi n'amakantike kuko ari menshi ndacakora ngeze kuri 6 navuze ngo mva mu migambi marwa gukora 10 ariko umwanya ukanyorohereza novuga ngo nzokora amakantikaya ugasanga ndi ngarukirije hafi mugabo reka turindire nk'umunsi nzogenza nzobasigira produit fini mvuga ati nakoze ibi aho bizoba biryoshe kuvuga. Ariko sandi kamikazi aje nashaka kumenya itandukanye bihari ryo gufasha abana b'imfubyi n'ikiganiro by'umunsi bitandukanye. Impamba y'umunsi niyo izokora uyo murimo igihe Imana yuguruye kandi numira n'abakunzi b'ikiganiro impamba y'umunsi jewe kami nta na kimwe noshobora ariko tubicishije mu mpamba y'umunsi kuko impamba nivyo kujya utekera umuntu kugira ngo bimufashe mu rugendo. Rero nawe impamba y'umunsi jambo gusa ushobora ufise umunyu wa 50 utekere uwo mubana utarinze mbere no gucakure ngurumva ngo inge mpige kami oya uyo nyene ubona agowe iyo mfuvyi babaye ntuyironderere kure abo mubana barakeneye kubaho nta wundi muntu azobibuka ni jewe nawe mugabo uvuga ati kamikazi utangwa ikintu nari nifuza cubika dukore kugira ngo impamba y'umunsi tuve mu majambo tuje mu bikorwa. Okay, Jenny Gamenda cyose impamba y'umunsi ni biki ikiganiro impamba y'umunsi ni ikiganiro sanzwe ntanga nk'irintu nagitanga misi yose ni iki jambo ry'Imana ego cyari naragisanga
ugikenera gisanga kuri YouTube wanditse impamba y'umunsi urabona ibiganiro nagiye nkora yego haruhande yo kuririmba twaje gukina n'amafilime ubu uri kwashyira ingufu cyane mu kuririmba filime n'ugusa nashatse gutangura ikintu kimwe mbanze ndagiheze kugira sinjuragirike nkaheza zino audio ndibaza mu ndwiza ndaduka filime kandi iyo nzoyikora mu mwanya muto cyane ndibaza coming soon mu ndwi zibiri muratangura kuyibona ariko kamikazi ireresi ntiyoroshe gukora riba ritoyi wanashaka rica riguma kurusha rininiya abantu bakumenyere kukubona amaresi maremare mbega iri rizoba ari rirerire cyangwa rizoba ari rigufi ntivyoroshe mugabo hari ikintu nkunda kwishimikiza ngo imana yo mwijuru nizo muri uyo mwanya muto nzokora ireresi ndende kandi iryoshe cyane album yawe uri kurakora ikozwe n'indirimbo 10 uravuze ko maze gushika ku ma audio 6 mugabo hariho na video imwe yo yarahamaze guhezwa shooting tugira kabanga tumusorore gatoyi uramaze kutora izina ry'iyo album indimi waririmbye nizo bari zahe nizingahe izina ry'iyo album muntunge kuko murabona jewe mfise ibintu byinshi muntunge ariko nzoribabwira urazi ukwezi ni guto ngiye guteka hanyuma sige bihiye noca mvuga ati ngurumva ndagiye kugabura ivyo ntafise mbeshe sindiyumvira kw'ico kibazo nibababaza musengere ntimwari muzi ko bucanze rero iyo yo mwijuru nyene irabizi nzogenda nkoze ugerageje kurambwa cha gospel musanzwe mukoramo umuziki wanyu nini wacu ngambwira cyo Burundi kuko vuba cyane mwavuye mu gihugu ca Amerika iki kintu mwabonye cyahindutse twaciyongere ko canke cyagabanutse umuziki wacu Burundi muri gospel ikintu cyahindutse ni ukuri abaririmbyi b'u Burundi bariko barakora cyane n'ikindi kintu igihe ngenda abajournaliste ibintu bintu byose nakunda kubona ariko bino bisi musiye mukundana cyane urukundo no muzorugumane ugafizo zuge mu ijuru n'amaguru murakoze namwe ndabashimiye cyane cyane gose umufasha gufasha byinshi akabijya kuri no album kino gifise umufasha kuri hafi akabigeza agira gute nakahe tuzobona gatandukanye n'igihe twari tuzi ntuze kamikazi akiri icyo muzobona nuko mu video menshi muzobona turi kumwe kuko urumva ategerezwa kumshigikira kumfata mu mugongo rero muvyitege cyane uko wakora uri wenyene ubona ubu worohewe uri kumwe n'ubundi cyangwa uragumirwa yo ubu ndorohewe cyane nova ndorohewe kuko urumva nk'ubu iyo banari jenyene hari ivyo ntari gushobora hariya uraririmba hariya ego ndaririmba ndasaba umwanya nkaririmba tuzaturi twera bishaka ari kugarutse muri cyo hina hariya